ugende ukunde. Kuresha vyo urumva biroroshe kuko umuntu arashaka kumuresha nyene ukavuga utushamo tw'ukuresha. Kuresha mugabo atarukundo ruriho. Subira ugende ukunde. Va emanko. Iki kintu ngo subira ugende ukunde nico cerekana Imana ya Isirayeli ko ari Imana nyeranda, kuko nayo yasigiye igasubira igakunda uwayihemukiye aho kuvuga iti tubyaranyabo. kandi aho urumva hari usubira kuja gukunda uwamuhevye kuko amukeneye. none Imana irakeneye umuntu? ndababaza, Imana iragukeneye wewe? Ushaka kwibwira ati Imana itandonka yabigowe bashe. Niyigukeneye cyangwa ni wikeneye? Niyigukeneye cyangwa ni wikeneye? Aho niho herekana urukundo. Genda usubira ukunde, atari kubera yuko wewe ukeneye, mugabo kubera ko urya agukeneye. Hari umuntu yambwiye muri ivyo bihugu mu mahanga nza ndagendamwo, umugore n'umugabo babana neza, ego kandi bagakundana cyane. Umugore agakunda cyane umugabo wiwe, akamwizera rwose, akibaza ko umugabo nawe ari uko. Akibaza ko umugabo nawe ari uko. Hanyuma barabana nyene imyaka irenga 10 n'ingahe, sinibuka neza igitigiri, kandi umugore ntiyigera asimbwa n'umutima, akaba neza ko umugabo nawe atasimbwa n'umutima, izigiranye ego ama message menshi y'ibintu bavugana, ibintu bakoze. Wa mugore acamera nk'ubusaze nk'utaye umutwe, aramurindira ava muri toilette. Ngo uyu ni wewe, uyu ni wewe. Ya telefone ngira sinibuka uko byagenze, ko yamennye hasi ni iki. Umugore aca arapfa muri aho hantu, agenda nkariya mu cyumba. Umugabo nawe aze mu mugabo nawe yikubise hasi, wa mugore asiza kuraba asanga umugabo atangwe kudahwa amaraso. Umugore aca yigumira mu cyumba, abonye atabara yigura mu cyumba. Ntibishoboka, njye namwize ntibishoboka. Ahatse yumva Imana ikabwira ngo aragukeneye. Erega aratinda arahaguruka aragenda, yuzi imodoka, amagara abakozi bashyira mu modoka, arikana kwa muganga, aragwaza, arabungabunga gushika arakira. Aragukeneye. Muri umenya Imana imeze.